bacafise yasura y'igihugu kijya ibiturire. Ibyo rero biva kuri barabira cyane ibyo kunyuza amatungo y'igihugu detrunema byabaye usanga amasoko sigaye atangwa gutyo atamategeko akurikije ibikoresho bya leta usanga bikoreshwa uko bigomvye amahera atozwa gutyo blanchiment byo kweza amahera musuma n'ibindi. Urabona ko n'amadosiye amwe yo kujya turire usanga amadosiye nk'ayo bya baraje kajeke bigenda uko byabereye muri ministeri y'ikigega ca leta inama nshingamateka ugasanga biravuga ngo haranyurujwe amahera menshi bose berekana ngo amahera ya covid ugasanga bigiye uko byavuzwe muri banki nkuru y'igihugu byavuzwe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta ngo amahera anyuruzwa kandi bakavuga ngo abavuze ngo barabazi mbwa bikagenda uko amafaranga y'ubutara atigera aboneka ngo utare buratorwa ngo buragute ngo burashorwa ngo utigera ubona iyo bwaciye usanga bivuga ngo hari abaronse amahera y'amadovize batigeze binjiza ibidandazwa byose ugasanga bigenda bihera gutyo n'ibindi by'ameriko biravugwa ngo igitoro kiranyuruzwa ibintu n'ibindi mbwa butigera ubona inkurikizi na ntoyi. Nibaza rero yuko ingaruka ari ishusho y'igihugu itera isubira inyuma. Gusa icyo twovuga nuko twoshima yuko kigeraho gisohotse leta iheruka gufata umugambi wo gushiraho wa bwami bw'urwanya igiturire nkuko twari twawusavye stratégie nationale de bonne gouvernance, donc stratégie nationale de lutte contre la corruption, umugambi wo kurwanya igiturire w'igihugu. Ivyo rero tukaba tubishima mu gihe vyo bizananye n'inguvu shasha kuko uraze hamwe handikwa ibitabo bikabikwa ibitabo intumbero amategeko mbwa n'ubundi twebwe dutera kamwe duhagara hahandi yuko uwo mugambi uhagarara ku bintu bikuru bikurikira gushiramwe abanyagihugu n'ibinyamakuru mu kurwanya igiturire hajya bagira ico bita dénonciation bagakingirwa n'ibimenyesha makuru bikidegembya na cyane mu kudoma ku rutoke aho ibiturire biriko biraribwa na cyane ibiturire byo hejuru byo bikomakomeye. Ikigira kabiri guhindura amategeko cadre legal amategeko nkuko tubisaba kuva kera amategeko usanga afise utunenge hanyuma bagashiraho inzego zikomeye cadre institutionnelle hari zagiye ziravaho ariko nta gihugu gishobora kurwanya igiturire kidafise ico bita inzego zihariye zikomeye zifise uburyo n'abahinga mu kurwanya ukaranda. Hanyuma hagacabaho ico twokwita les actions de prévention gukinga bimwe byo kwerekana amatungo ku bategetsi bo hejuru ibijanye n'ibintu bitavangika mu mabanga usanga abantu bariko baradanaza bakora ibi bishorera mu buzi bwa leta ivyerekeye gukorera mu muco budget transparence budgetaire abantu bo mu ntwara tuza kwerekana ivyo bakoze ibyo bitare devabilité hakaba izi nzego zikontora amahera ya leta za Cour des comptes usanga ziriko zirahabwa agaciro gakomeye ubugenduzi bwa leta ubugenduzi mu ministere mu bya Service national de renseignement financier ibyo byose usanga ari inzego zigumaho kamengo n'ibishusho canke amarekomandation zasohoye agacabikwa abantu bakaba muri za ngendo zahandi na volonté politique ikomeye rero iyo hejuru ku buryo abantu baca kurwanya igiturire mugabo usanga hari abantu bamwe bakingiwe. Ivyo rero byotuma hari ibihinduka tukaba dusaba rero ko leta yo bikorerako